Abahabara oye. Murahari. Hajya mujana ngo abahabara barabakunda. Babakundira. Batabakunda seko. Uwo gukunda n'urya gwawe wasize mu nzu. Namanda bibwira nti mureke gukunda abagore banyu, mukunda abahabara. Mureke gukunda abagabo banyu, mukunda abahabara. Uzobimenya umunsi wagwaye cyangwa umunsi wavuye muri ico cyubahiro cyangwa umunsi wahomvye. Utagishobora kwiyambika ibutura ngo wijane ku musharani, umuhabara ntimuzuba mukiri kumwe. Umwe wima umunezero, umwe waryo kamwima ukamufata nabi, niwe uzorora kubwira ngo nyandaza. Kandi cyo nabakundira yemwe bamwe uretse nyene ko ibihe nabyone byamaze kuva yanga abantu bamwe basaze. Arirengagiza uwo mubabaro wose bamuteye imyaka n'imyaka, ahakugwaza haguherekeza mpaka impemu za nyuma zigasohoka ukabura izinjira, agasigara ari warira yegeranye kiziga. Umuhabara ntimuze na ico gihe no kumva yawe ntazoza. Kubera iki? Umuhabara ntaguha urukundo, aguha service. Muragura, arindiriye umukiriya. Wewe bikugoye ntuzekugura, haza uwundi. Amen. Tubandanye na Herode. Abantu mufise abahabara muri ngaha munyihanganire. Tuvuge bino bintu. Imana irufashe. Kandi ni byiza nibiza kubakisa. Abahabara oye. Murahari. Mugira muhure n'ijambo ry'Imana basha. Imana idufashe. Mwihangane tuvuga aya majambo. Noneho Yohana Mubatizi, muzi ko abakozi b'Imana iyo bari mu murongo wa nyawo ntibatinya no gupfa bagomba kuvuga ukuri. Yohana umunsi umwe aragenda kwa Herode, aramubwira ati nyakubahwa mwana, ntacyo nje kugusaba kindi uyu munsi, nje kuguhanura. Imana ikaguha icyubahiro, igukuye mu bandi, ikagukuza, aho kuyikorera nawe ngo utunganirize abandi, ugiye gusambura ingo z'abantu bitekaniye, ukoresheje igikenye n'amategeko ufise, utwaye umugore w'abandi. Ati wagize kosa, subiza umugore w'abandi, kandi ugenda usaba ikigongwe muri ya muryango wahemukiye. Herode ngo bimugwa nabi. Erega hari abantu uhanura ukabizira, yanagukunda akakwanga, ariko mafu ube wamuhanuye. Noneho Herode ngo bimugwa nabi, aho kumva impanuro z'umukozi w'Imana ngo akoresha irindi kosa rigereka ko yarafise, ngo agenda bamujugunya hehe mwibohero. Kandi Bibiliya tubwiye ngo nubwo yamupfunze akamushira mwibohero, ngo ariko yatinya Yohana. Kubera iki? Ngo abantu bose bari bazi ko Yohana ari imvuga kuri. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bari bazi ko ari umugororotsi, bari bazi ko ari umwere, ariko aramupfunga amuzijije impanuro nziza muhaye. Imana dufashe cyane. Noneho Herode ntiyabyigumizamo. Ku mugoroba atemberereye kuri wa muhabara wiwe, amutera amakuru. Ati hari umugabo yitwa Yohana, ntumuzi umwe Umubatizi? Ati ndamuzi. Ati urya we ntakwemera. Ati ndamusize mu gasho. Ati yaje kumbwira ngo ninda guhebe. Ati biranga. None ndamupfunze. Bibiliya yatubwiye ngo Herodiya ngo yumva gupfungwa kwa Yohana ngo kutakwiye, ngo ahubwo arakwiye gupfa. Abahabara rero ni babi. Ngo ariko arondera ingana mwicisha
ngo abura uburyo ariko Bibiliya yatubwiye biranga ngo ariko Herodiya ngo amugumanira akazika murakaza ni inzigo idacika yifuza umuntu yagombye kumutesha umuhabara ikimanje maciwe avuga ati byari byiza pfuye. Imana idufa amen. Bibiliya yatubwiye rero ngo ariko ngo amugumiza mu buroko kubera kunezereza umuhabara wiwe Herodiya. Wa munsi wo kugomba kumwica yari yarawubuze, ariko yatubwiye ngo umunsi urashika urashika. Noneho Herode muzi ko mu bakuru no mu batunzi hari iminsi mikuru y'agahimbo ikunda kubayo yo kwibuka ngo anniversaire. Hari umuntu ndatumira muri mwebwe ngo aze muri anniversaire wanje? Hari uwo ndatumira? Ubwo butumire ntimukabwitege, ntabwo muzopfa mubonye. Imana idufashe. Haleluya. Umunsi wo guhimbaza itariki y'amavuko ya Herode, mu batumire yari yatumiye ngo wumve, yatumiye ngo abaganwa, atumira abagabisha abasoda, atumira abandi bantu bakomeye, ariko muri liste y'abatumire na wa muhabara we Herodiya yari yamutumiye muhiriwe. Ariko bishoboka gute ingene umuntu atakaza ubwenge akaba umusazi, ugafata mu rugo iwawe rurimo umugore w'indoba n'abana bazima mwabyaranye, ugatumiramwo impabara yawe n'umwana mwavyaranye w'amagenda mu rubanza? Ubwo no gusara ntibirimo ye. Imana tubabarire cyane. Mu rugo iwawe yari yamutumiye no kuri kw'Imana. Noneho ngo bamaze kurya, bamaze guhaga, bamaze kumererwa neza, indirimbo ziravuga, abantu bahaze kandi basomye murazi ingene bimera, baratamba umunyenga w'umunyenga. Noneho ngo n'akana k'agakobwa yavyarana n'umuhabara wiwe ngo karawuvyina sha, karawuceza pe, ngo kawuceze. Bibiliya yatubwiye ngo karyosha ibirori, ngo abashitsi baranezerwa, ngo na Herode ngo aranezerwa, ngo aragahamagara ati ngo hano, ati ngene unkoreye ibirori neza abashitsi banje bakamererwa neza nanjye nkanezerwa, ati unsabe kado ushaka ndayiguha. Acavuga ijambo ribi, aramubwira ngo kandi ngo naho nsaba igisate cy'ubwami mvise ndakiguha, ngo ndakurahiye icyo usaba cyose nicyo ndaguha. Kakana ntikavugira icyo gashaka, karibwira kati nohava ncagura nabi, katereka nje kubaza mama. Kiruka kwa nyina Herodiya, aravuga ati uzi n'ibindi. Haleluya. Hati wa muntu wawe nyene ambwiye ijambo ryiza, ambwiye ngo ninda musabe icyo nshaka cyose arakima. Herodiya kuba inzigo itari bwacike, yifuza yuko umwasi wiwe yopfa, uwavuze nabi ibyo guhabara no gushurashurana na Herode. Ngo yibuka yuko Yohana yigeze guhanura Herode ati heba Herodiya, aramubwira ngo sha reka ndagucaguza, genda umubwire uti nimba icyo ndagusaba cyose ukimpa, genda unshirire umutwe wa Yohana ku isahani aba ari wumva. Ndakubaza, uwo mwana umutwe wa Yohana urumva wari kumufasha iki? Umutwe w'umuntu yapfuye. Mwumviriza abantu musinzirira mu nzu z'abahabara ingene ari babi. Musi umwe yobora Yohana gashuwe wawe. Herode ngo abyumve, aravuga ati nta kundi ndamunezereza nongere nezereza umuhabara wanje. Ngo atuma umwe mu bamucungerera umutekano ati genda kwibohero, umutwe wa Yohana uzane ku isahani uko umwana yavuze. Bibiliya mwumvise ibyo yavuze, ngo aragenda. Yohana nta rubanza, nta procès,
sinzi ngene bavyita ba maître ntumbaze Imana ishimwe cyane baramusohora bamuca umutwe umusirikare awuzana ku isahani mu rugo kwa Herode ibirori biriko biraba arawumushikiriza Herode nawe awuha wa mwana wushira nyina niyo kado yasavye Imana idufashe cyane haleluya ivyo ngo biraduga bibabaza umutima w'Imana burya hari ikibi mukora mukibwira ngo Imana ko atakivuze ngo ntacyo byayibwiye oya irababara Imana ngo iri mu ijuru irababara nayo ngo igira akazika ka Herode Imana idufashe iravuga ati ntacyo umunsi umwe nayo nzokwigisha nigishe n'abafite ingeso nk'izabo amen usanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 12 ugahera ku murongo wa 21 uje ku 24 agashavu k'Imana ho karonka occasion yo guhora umugororotsi yaciye umutwe azira ukuri no guhanura abantu Herode aja kuri stade yibaza ngo Imana yaravyibagiye amen ngo yicara kuri stade ngo bamukomera amashi menshi bamuvugiriza impundu nyinshi nono ngo avuge baramukwegera haleluya ngo batangura kuvuga ngo Herode ntakira umuntu ngo ni Imana iyo riba irindi kosa intolerable ku Mana yo guhebera ibindi byose mugabe icyubahiro cyayo zero imbabazi ni zero noneho ngo uburake bw'Imana burasebura neza Bibiliya tubwira ngo umumarayika w'Uhoraho Imana ako kanya yicaye muri ya ntebe y'icyubahiro amafirimba ariko aravuga amashari karavuga ibyubahiro ari byinshi abantu bariko barakomeza bagati Herode ntukira umuntu uri Imana bakubita ibipfukamira ngo Imana imanura umumarayika wayo aramanuka Imana idufashe cyane haleluya kandi aho yamanutse yari yateguye no kwica uwundi mugororotsi yitwa Petero Imana idufashe cyane Bibiliya tubwira ngo umumarayika aramanuka amukubitira muri ya ntebe nyene ariko yaramukubise sha ndakubwiye yaramukubise ndakurahi aramukubita niko Bibiliya yavuze ahagiye kumukubita ikofe nimba ari kofe nimba ari ikonzi nimba ari mayigere nimba ari shotokane nimba ari sizi vya bindi bita aramukubita ikofe ntijyamukomeretsa gusa ahubwo ginjizamwo n'imikrobe aho ryamukubise umubiri wa Herode ngurabora umuntu abora ari muzima ntiyabora gusa rimwe bangu yabaye infected ngo ninyo zirakoroka ahari hicaye icyubahiro hatembera inyo aja gucikana mu nyuma abandi babora baracikanye hagahera iminsi we yabanje kubora acikana mu nyuma aziziki kutumva impanuro no kurenganya abantu kandi arabagororotsi atakibi bafise Imana idufashe cyane haleluya aramukubita aracikana izina rya Herode rirazimangana ntukikomeze ngo wibaze ngo uzokwa mukomeye narabibabwiye abantu ntimwumva nta muntu akomera hakomera igihe cyawe cyo gukomera iyo kigezemo tiwokurigura abwira abantu ngo nyubaha ngo no munsi ndakomeye bose barabimenya Imana irenforma abantu ikavuga ati mwubahe nije namushize hejuru ariko umunsi igihe cyawe kirenganye haleluya Bwana sifiwe uzosaba inzira bayikwime abahora bagutinya bagutinyuke hama nutabimenya utangure kwimyoza ngo abantu oya niko bimeze ntiwamenye igihe cyawe kuko igihe cyawe givuze intanguriro kigana n'iherezo Imana dufashe niwagira Imana ukicarikwa ku ntebe y'icyubahiro tuze w'Imana ngo wibaze ngo Imana yakikwicaritsemwo ngo yagusudiririye muri iyo ntebe oya
hariho umunsi n'ikiringo cyane. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ntibizijana ibyaha abantu bakora, ntibizijana. Ntimutagati muri yinyo ngo nuko mubona ngo atamuntu ari karabakurikirana kubera icyo uri kurakora kidahimbara Imana. Imana yaranditse yavuze ngo urabikora nkihorera, ukibwira ngo mwanye nawe, ariko umunsi wo kuguhana ngo nzovyegeranya byose ndabitondeke. Haleluya. Ndabiguhanire byose atana kimwe kivuyemo. Imana yarabitse. Kiretse umunsi ugize amahirwe ukagira ubwenge ugapfukama ugasaba imbabazi, ugomba kunesha Imana. Nta handi uyineshereza mu mbabazi. Amen. Ntaho wohungira Imana kure habaho kiretse uyihungiye ko gusa. Imana uyihungiye ko iracafise impuhwe nyinshi, irakubabarira. Imana dufashe cyane. Haleluya. Twasomye ayandi majambo mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana kikwereka yuko ibyaha abantu bakora bitazijana gucyo bidahanywe. Nubwo kwibwira ngo uriye ntushaka, hariho umunsi bose bazoba tushabure kabisa. Twawumvise. Imana ishimwe cyane. Ibyahishuwe Yohana 6 uhereye kuri 12 twumvise umunsi Imana yamanutse igashira intebe yayo ku bicu. Amen. Ikava mu ntebe y'imbabazi ikicara mu ntebe y'ubucamanza. Uwo munsi ngo ivyubahiro by'abantu bose bizovaho, byose byo mu isi y'ivikagera bizovaho. Ubutunzi bw'abantu bubatera amanyama no gusuzugura abandi, uwo munsi buzobavaho. Gukomera no kuba mwamamare cyane, uwo munsi ngo bizohagarara. Ndetse Bibiliya yatubwiye ngo yabonye ngo izuba ngo gijigwa byanga kumurika umucyo kubwo gutinya mu maso h'Imana gusa, kuko Imana yari yambaye uburake buteye ubwoba. Ngo inyenyeri ziri ku ijuru ngo zicika ivutu zibonye inyonga z'Imana n'ingene yarakaye, ngo zihinda gashitse zirakoroka zose ngo kujya kumusukoni ngo wahuye n'igihuhusi. Ijuru naryo waririzinga nk'urupapuro. Uwo munsi uzoba ukomeye. None Bibiliya iravuga ngo Imana izohamagara abantu. Urutonde twasanze ruherahe ngo izohamagara umwami, ihamagare umuganwa, ihamagare umukuru, imubwire umunsi wawe urageze. Wabwiye ubutumwa kenshi wanga kwihana, wahanuwe kenshi wanga uranka guhinduka. Reka rero ndaguha ingero ikwiranye na bijya bibi byose wakoze. Imana dufashe cyane. Haleluya. Imana izosambisha abantu kujya nyene ko mu isentare. Izohamagara umwami imuhagurutse, ihagurutse umuganwa, ihagurutse umukuru, imubwire ati wewe naragutoranije, ndagutora muri benshi, ndagushira hejuru, ndaguha mission ngo utunganirize abantu baje baruranirwe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Aho kubikora ahubwo urabarenganya, urabanyaga, urabatoteza, urabomora mu twabo, urabaturubika. None bapfanya agahinda kubera wewe, bapfana umubabaro kubera wewe, bapfana amaganya kubera wewe, bapfuye barera kubera wewe. Uno munsi tega amatwi, hanyuma utege n'umutwe ngo usuke ko uburake. Imana ishimwe cyane. Uburake bw'Imana yavuze ngo izoterera abo bantu mu kinogo cyaka umuriro kinini cyitwa Gihenomu, ngo aha bazotererwayo bose ngo inyo zabo ntizizopfa, zizohindukira abarizo zibarya kandi ngo ziturira umuriro. N'umuriro ngo ntuzokwigera uzima. Nico gihano gibikiwe abanyabyaha bumvise ubutumwa bwiza bakabwirwa ibyaha byabo, bagahamirwa kwihana, bakanka, bakagamika izosi. Munsi w'uburake bw'Imana uzoza. Mana ufashe.
Haleluya. Bantu b'Imana, isi iratwigisha ariko abantu tukanka kubona, tukanka no kumva. Ubaye basiba n'uyu munsi wo guca amateka no gucira imanza abantu bose. Hari abantu Imana isubiza ku mutwe w'ibakoze bakiriho. Kandi abo bose turabana, turagendana, turanabazi, tuzi n'ibyo bakoze, ariko ikibabaje nuko tubirenga ko tugakora nka bimwe bakora nyene kandi tuzi ico bazize. Imana dufashe cyane. Haleluya. Isi iratwereka abantu yari yarahaye icyubahiro gikomeye ngo bashike muri cyo ntibaha Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntibamenye ubuntu bw'Imana, ahubwo bakora amahano. Haleluya. Imana ihitamwo kubamanura muri za ntebe z'icyubahiro ibasubiza hasi kwiga ishuri ry'ubuzima. Uno munsi hari abantu basubiye ku ishuri ry'ubuzima. Isi irikira bacukangura neza. Imana idufashe cyane. Uno munsi bari muri etablissement z'agasuzuguro, barigeze kuba banyakubahwa. Imana yarabahaye amahirwe yose yo gutunganya ubugingo bwabo no kubaho ubuzima bwiza. Uno munsi bari mu mashuri y'ubukene. Uno munsi bari muri etablissement z'ibimaramara. Uno munsi barambara ubucocekwa, barigeze kwambara inyambara abantu. Imana ntikogwa mu jisho. Amen. Haleluya. Icyiza ukora kikugarukako, ariko n'ikibi nacyo ukora kikugarukako. Hari igihe wihanukira ugakora cyinshi wibaza ngo nta ngorane, ariko Imana yavuze ati inkoko wagareyemwe abandi niyo uzogererwamo nawe. Nimba urayitsindagiye izobigusubiza bitsindagiye. Amen. Nimba wayibahaye umufuka naho nezo gusubiza umufuka. Ntizimba ntirenganye. Ikibi wakoze nikigusubizako, n'iciza wakoze nikiguha. Aho ugeze guciza ho iranakigwiza kuko boyinejereje ku mutima. Imana ishimwe cyane. Biza yatubwiye ngo azohamagara n'abatunzi. Ibwira umutunzi ati wewe nagukuye ku cyavu. Amen. Nagukuye ku cyavu ndakwicarika n'ibikomangoma. Wari ucafuye ndakoza, ndagusiga, ndakwambika, ndaguha n'igitinyiro. Umaze kugera mu butunzi, aho kwibuka ubuntu nakugiriye, kugira nawe ngo ubwo buntu ubugarukane ku Mana mu kugirira neza aboro n'abandi bari mu ngorane. Imana dufashe cyane. Haleluya. Watewe n'ubwibone urongorwa na sekibi, ahubwo usuzugura aboro ukajya wenyene. Hari abantu bazozira indya gusa bariye indya. Mbwira ingana Imana yaguha irasiyo y'imyaka 700. Hari abantu bavuze irasiyo y'imyaka 700. Afise imiliyaridi 100 kuri konti. Miliyaridi 100. Abo barahari. Akagira amazu 100. None imirasiyo y'imyaka 700 ndakubaza, mu myaka 700 uzoba mwingahe? Barurira iyawe ningahe? Bibiliya yavuze ngo imyaka y'abako umuntu ngo ibaye 70. Siko muri Zaburi ivuga. Uzorenza ngo ni 80. Wigitangaza cabaye umurengera ni 120. Uzojya ivy'imyaka 120 wajya vyinshi. None iyo myaka 500
na 80 izo njya zo muri iyo myaka wasigaje uzozisigura ngo iki? Imana uzoyibwira ngo iki? Izokuzanira ati wewe iguharurira amajoro n'imirango. Aboro bakomanze ku rugi wawe bagusaba ibyo barya. Ariya mafoto Imana yarayabitse. Ntukibaze ngo Imana ntibona. Ikwibutse kangahe firigo wayisheshe yose na konjeratere yuzuye inyama byaboreyemo, ikikuzanira umubanyi w'umukene mu bana, ikuzanira abagorwa bose biwanyu. Imana dufashe cyane, ikubwira ati aba bantu ntibaburaye ubifise impande yawe. Umwana wo kwanaka ntivyasinganaje ku ishuri ufise aya mafaranga ngana gutya, tuyapfanye niwe yasize hariya sha. Abana bo kwanaka inshuti ziwe ntizagenze gusa zikabura icyo zambara, ububati bwawe bwaruzuye, bimugapakurura ugashira mu magunira ukabika nk'uhunitse ibiharage by'imbuto, kugira garderobe idegaje ikindi kibanza ushiremo izindi, bikakunanira ko agatara ko mu mutima ko kwatsa mu cyumba cy'urukundo ngo uvuge uti izi mpuzu noziha ko naka kazambara. Uzi yuko ari abantu batari impuzu batigeze bayambara. Yashika muri gusa ngo yigere yabaza ati mubona mberewe, bati nyene ego mugabo ako kamugabo kagiyemo akayiparika ikazorinda ipfa, ibihere bikajamo inyenzi zikambara ibiryo imbeba zikayitumamwo, ni ngorane. Bijya byose mubitse urubanza, si ku ijambo ry'Imana yavuze. Imana idufashe cyane. Haleluya, Bwana sifiwe. Imana izoguha ingero y'ibyo wakoze, yarayikubikiye. Amen. Numubabaro n'uburibwe kandi by'imyaka itazoshira, si 5 si 100 si 1000.